amagara meza ku babyeyi n'ibibondo ni kirumara mu miryango no mu gihugu. Ni muri iyo ntumbero kuva mu mwaka wa 2002 igihugu c'u Burundi cashizeho indwi yahariwe amagara meza ku babyeyi n'ibibondo yamiba kabiri mu mwaka. Kuri uno wa kabiri mu ntara ya Cankuzo niho hatanguzwa icese iyo ndwi mu gutanga incanco ku bana no ku bagore bibungenze hamwe n'isekeza ryo kurwanya ingwara y'agasama. Ivyo bikorwa bikaba vyatangujwe n'umushikiranganje w'amagara y'abantu no kurwanya sida muganga Tade Ndikumana kw'ivuriro ryo ku mugwa mukuru w'iyo ntara. Umushikiranganje akaba yaciye anatanga ibikoresho vyo kwa muganga ku bitaro n'amavuriro vyo mu ntara ya Cankuzo bikaba bizokoreshwa mu gisata co kwakira abavyeyi. Umushikiranganje Tade Ndikumana nabo bari kumwe baciye baja ku kibuga c'inkino co muri iyo ntara ya Cankuzo ahavugiwe amajambo atandukanye ajanye n'uwo munsi. John Agbor aserukira ishirahamwe UNICEF mu Burundi akaba yarashimishijwe n'intambwe Uburundi bugezeko ku bijanye n'incanco, akemeza ko abafasha Uburundi muri ico gisata bazobandanya bawufata mu mugongo. Muganga Tade Ndikumana umushikiranganje w'amagara y'abantu no kurwanya sida mu ijambo ryiwe akaba yarashikirije imigwi y'abazoronka izo ncanco muri iyi ndwi yahariwe gucandaga abavyeyi n'ibibondo n'isekeza ryo kurwanya ingwara y'agasama. Hambavu y'ibikorwa twara dutunganya harajemwo isekeza ryo gushobora gucandaga abenegihugu kugira ngo tubakingire ikiza c'agasama nk'uko mubizi cateye kiva mu gihugu ca Kongo. Nico gituma tuzoshobora kugira isekeza ryo gucandaga gutanga urucanco rukinga ingwara y'agasama mu burere bw'ubuvuzi 14. Aha twovuga yuko igisagara ca Bujumbura, intara y'ubuvuzi ya Bujumbura, intara y'ubuvuzi ya Ngozi, aho tuzocandaga abana co kimwe n'uburere bw'ubuvuzi bwa Murore aha mu ntara ya Cankuzo, karere k'ubuvuzi ka Rutana mu ntara ya Rutana, Kirundo na Vumbi mu ntara ya Kirundo, karere k'ubuvuzi ka Muyinga na Gashoho mu ntara ya Muyinga, n'akarere k'ubuvuzi ka Kabezi na Isare mu ntara ya Bujumbura. Iyo ngwara izokingirwa ku bana bafise kuva ku mezi 6 gushika ku batarakwiza imyaka 5. Tukaba rero twiteze abana bagera 570,166 muri ubwo burere bw'ubuvuzi 14. Hambavu y'ivyo hazogutangwa amama ya vitamine A akinga uruhumyi. Ayo mama rero agiye guhabwa abana bose bafise kuva ku mezi 6 gushika ku batarakwiza imyaka 5. Hakaba hitezwe mu gihugu cose abana baba 1,823,873. Tuzongera kandi dutange ikinini ca Albendazole kivura inzoka zo mu nda ku bana bafise kuva ku mwaka gushika ku myaka 14 no ku bakenyezi bibungenze kuva ku mezi 4 y'imbanyi. Abana baba 4,708,676 hamwe n'abakenyezi bibungenze bagera ku 297,816. Muri iyi ndwi kandi hazotangwa ibinini vya Praziquantel ku bana bafise kuva imyaka 5 gushika kuri 14 bo mu burere bw'ubuvuzi 22 kibonekezamwo
cyane cyane inzoka zo mu nda zo mu bwoko bwa bilharziose na cyane cyane aho barima imiceri. Muganga Tade Ndikumana akaba yarasavye abanyacankuzo kubandanya bikingira ikiza ca coronavirus narirya bahana urubibe n'igihugu ca Tanzania. Hambavu y'ivyo kandi nitworeka gusubira kwibutsa abenegihugu yuko naho mu gihugu cacu Imana yadufashije tugashobora gukingira abenegihugu tukagwanya bimwe bishimitse, twitavye akamo twatewe na nyen'icyubahiro mukuru w'igihugu ko kurwanya ikiza coronavirus. Ariko ku mipaka mu bihugu duhana imbibi ikiza kiragisibije, nico gituma dusaba abenegihugu bose kutadehukirwa, bagume bakurikiza za mpanuro zo gukaraba kenshi gashoboka n'amazi meza n'isabune, kwirinda kuramukanya duhana iminwe cyangwa turwana mu nda, kwirinda gukororera ku bandi cyangwa kwasamurira ku bandi, kugira ngo tubandane twikingira. Hagize n'urwara ukabona ko bya bimenyetso na cyane cyane inkorora, ubushuhe, akitura ivuriro hakiri kare kuko bose turashobora gupima. Umushikiranganji akaba yarangije asaba ko izo ncanco bozitaba ku bwinshi. Mwomenya ko icivugo c'indwi yahariwe amagara meza ku bavyeyi n'ibibondo ari twese hamwe niduharanire uguteza imbere amagara y'abavyeyi n'ibibondo.